Intara ya Rutana ni intara mu manuko bw'igihugu c'u Burundi. Mu rukurikirane rw'ibikorwa vyaranguwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika uyu mwaka w'ibihumbi 2025, imbonesha kure yanyu yaragendeye iyo ntara aho buramatari yaduciriye ku mayange ibimaze kurangurwa mu bisata bitandukanye. Mugabo imbere ya vyose iyo ntara yoba yifashe gute mu ntwaro no mutekano? Intara ya Rutana ni intara ifise amakomine 6, ikagira n'amazone 18, ikagira mbere n'imitumba 161. Muri iyo mitumba yose haratekanye kandi kugeza aya masaha turiko turavuganira nta kidasanzwe turaronka, kandi abene gihugu bari ku kivi. Mbere turiko turaraba batanguye kwitegurira n'ikirimo gikurikira kugira ngo by'ukuri tubandanye twiteza imbere, kandi abene gihugu aho twagiye turaca mwabonye yuko baryohe kandi banezerewe kuko batanguye kwimbura bamerewe neza. Nibikorwa byinshi novuga mu bisata byose kuko twarabahemirije ko bakora byose, ariko ubu nyamukuru kiramukiwe bariko baritegurira irima. Ifumbire yaratanguye gusa niyishika mu mazone, kandi twarababwiye yuko naho ibigori hari aho bitarera neza boza barakura kamababi bakarima hagati kugira ngo batangure kwitegurira ikirimo. Ibisata byose mu ntara byifashe neza, kiretse ko ibisata by'ingenzi bitariko birahurumbirwa gose ku rugero rwiza kubera dufise ibarabara ritameze neza. Ugiye mu makomine ya Mpinga, Kayove na Musongati, ariko bariko baradufasha ababijejwe bakora amabarabara kugira ngo dushobore kuronka ingenzi zihahurumbira ku rugero rwiza. Ibitungwa ntivyafashwe, mwaragiye murumva ingwara zateye mu magara y'abantu. Ingwara zateye by'ukuri twebwe ntizadusinzikaje kuko twararonse abagwaye bakeya ku rugero atari runini. Mugabo byatewe nuko hari habahora bava mu gihugu ca Tanzania bagwaye, kubera turi hafi y'igihugu ca Tanzania twebwe tukaca twandukirwa. Duhereye nko kunyubakwa ziri ku mugwa mukuru w'intara, twebwe mbere ubu turiko tugerageza gukora ibishoboka. Bamwe umenga turiko turababuza tubabwira yuko bokubaka neza, kuko hari aho usanga yubatse atazoronka n'inzira acamwo, cyangwa ugasanga atazoronka n'ahacisha akaduga n'iyakagura. Ariko turiko turababwira ku rugero rwiza kugira baze barasigiranira amabarabara, kubera ahenshi aho bariko barubaka murabibona si ahantu habaye viabilize nk'uko bakunda kubivuga, n'ahantu abantu biyubakira. Mbere munaravye nyakatsi zaragabanutse ku rugero rwiza cyane, aho na twebwe ku rwego rw'intara twubatse inzu zishika 620 twubakira abantu aho nikora. Turafise n'inyubako ziriko zirubakwa zizokorerwamo imigambi nk'amayizine ya fomi, nk'amayizine y'isima nk'uko mwagiye muravyumva. Izine ya fomi iriko irasahiriza izine iri Bujumbura kugira ngo dushobore kuronka umwavu ku rugero rwiza. Mbere izine y'isima mwumvise bita Moso Cement Company, aho iri ku rugero rwiza naho nyene. Twibaza yuko mu minsi hari ibibazo bimwe bimwe bizotorega umuti, nk'ibibazo by'isima n'ibindi bibazo, canke natwe mbere muri ko muraraba biradufitiye akunguko kadasanzwe. By'ukuri rero amashira hamwe canke ayo mayizine azoduha akunguko, mbere aramaze no kuduha akunguko kadasanzwe ngaha mu ntara. Uravye ubuzima bw'abene gihugu bwaragiye biratera imbere kubera hakora abo ngaha mu ntara benshi, naho hariho n'abandi bava mu zindi ntara bashobora kuba bahakorera. Muri iki kiganiro tuza gushimikira ku gisata c'uburimyi. Mbega n'ivyahe birimwa kurusha ibindi? Umwimbo wagenze gute canke uzogenda gute? Abene gihugu boba barakangukiye guhingura ivyo barimye mu gihe umwimbo wabanye umusesekara? N'ibindi tuza kubaganiriza. Twebwe twararonse ivyimburwa, haba ibiharage, byaba ibigori, byaba imyumbati, haba ibijumbu, yaba n'amateke ku rugero twavuga tuti umusesekara. Turiko turaraba nk'amakomine ya Giharo na Bukemba, eka mbere na Rutana, abene gihugu bararonse
ivyimburwa ku rugero runini mbere tutahora tubona uno mwaka. Jewe maze imyaka 4 ndongoye intara mu misi wa gatanu n'ubwa mbere mbona umwimbu nk'uwo tubonye umwaka. Abene gihugu urabona ko bose bijukiye, mbere twebwe twari dufise n'ahantu henshi nk'uko bakunda kubivuga nko mu makomine ya Giharo hatarimwa. Turabona by'ukuri ko abantu barimye ahantu hahora amashamba, abantu barimye, rero tugace tubona ko umwimbu wiyongereye ku rugero rwiza. Turirata umwimbu w'ibigori, turata umwimbu w'ibigori ku rugero runini. Mahoro neza muri Mpore turashimye. Ego ahantu tubasanze n'ahantu hashajije hameze neza, biga mutubwira hariho muga imbere ya byose ubwo ngira ngo manza mukidondora. Murakoze cyane. Jewe nitwa Nihimbazwe Lidi. Ego nkaba ndongoye ikomine nziza ya Giharo. ego 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 aha hantu ni heza cyane, ni hehe neza neza. murakoze cyane. aha hantu neza na neza ni ku mutumba bita Mwebeya. Ego Ego ku mutumba Mwebeya zone Giharo. Ego komine Giharo intara ya Rutana. ego Rero aha hantu murabona ni umurima mwiza ushajije w'ibigori ego nkuko mubibona bimeze neza kandi mubona ari umwimbu mwiza cyane. ego Ikintu cya mbere twijukiye kurima ibigori. Ibigori turabirima cyane, ndetse si ibigori gusa mugabe ibigori birimbuka gose. Turarima n'ibiharage, tukarima umuceri, tukarima n'izindi mbuto nyinshi zitandukanye. Uburimyi bw'ikigazi muri komine Giharo abene gihugu barabwijukiye cyane, kuko komine Giharo ni kiyaya kandi ikigazi kiraba ahantu hashushe. Rero abene gihugu baragize ubushakashatsi k'ico kigazi, turabona yuko kihaba, abene gihugu baca baracijukira kukirima ahatari hake mwagiye murabibona. Rero ico kigazi turaciteze ku mwimbu, kuko kare dukeneye amavuta abadandaza bayadandaza baza kuyarangura mu za Rumonge n'ahandi. Mugabo ubu na twebwe muri komine Giharo hariho abarimye ikigazi camye n'ukwama, abadandaza baraja kurangura aho hantu muri komine yacu nyene. Gusa kubera kitaragwira cyane hariho abaja kurangura mu za Rumonge, mugabo n'amavuta yo ngaha muri komine Giharo aradufasha cyane, kuko ikigazi turiko turakirima cyane, no mu myaka iri imbere kizodufasha. tubasanze mu murima w'ikigazi, mbega uyu mugambi wo kurima ikigazi watanguye ryari, gute byagenze gute? Aha munsanze muri uyu murima w'ikigazi ku mutumba wa Buyaga muri zone ya Muziye komine ya Giharo mu ntara ya Rutana. Ego Uyu mugambi umaze imyaka 10 utanguye. ego Ego aha munsanze murabona ko tugeze ku rugero rwiza, mbere ibigazi bimaze igihe bitanga umwimbu. ego Novuga ko ntibyari byoroshe, ariko kuko twari dufise ishaka ryo kubikora, ego twarasenze Imana duha imbono turashika kuri intambwe ego mubona tugeze ko, ego naho mu yindi myaka atawigera abona icitwa ikigazi muri iyi ntara. ego Twacumva ku matwi ko ibigazi biba mu Rumonge gusa. ego Ego rero gutyo twaciye dutangura twitura abajejwe uburimyi mu ntara yacu, badushikanira iki gisabo imbere ko batugirira ubushakashatsi, tukaraba ko natwe twokwirimira ikigazi tukaronka amavuta hafi, tukareka kuja kuyasuma kure aho byatugora, tukayaronka tuzimvye cyane. Twarashimye Imana kuko igisabo cacu leta yaracakiriye, hanyuma ibicisha mu kigo OHP baza kugira ubushakashatsi, basanga muri ibi biyaya by'intara ya Rutana ibigazi birahaba, bityo batwemera ko twoshobora kubirima. Baranadufasha ingene tworonka imivyaro y'ibigazi vya kijambere. Imivyaro ya kijambere iri mu bwoko bw'ikigazi citwa tenera, cimbuka cyane kandi cama n'ingoga kandi gitanga amavuta menshi. Bityo rero twaciye dutangwa gushira mu ngiro kukirima, turagikurikirana. Ntibyari byoroshe kuko intango yamigoye, ariko twifashishije abahinga bo muri ico kigo OHP leta yaduhaye, twarashoboye gushika kuri iyi ntambwe inyuma y'imyaka 4-5 gutangura kuronka umwimbu. Akazina kanje nitwa Banibanje Sylvestre, mudusanze ku mutumba w'Inyamateke muri komine Giharo, ku murima w'umushikiranganje nkora gute mu gihugu Martin Nitere. Usanzwe upima hegitari zirenga 100,
uyu murima watewe mu 2022. Ibi bigazi biri kuri stade, hariho stade bigerako biguma bibana n'ibindi biterwa. Rero kuri stade tugeza gushiramo ibindi biterwa kugira ngo tubyaze umusaruro isi yacu. Nk'ubu turatera ibigori, turatera kandi n'imyumbati. Kandi turamaze gusarura itoni zirenge itoni 15 ku mwaka umwe. Komine Gitanga ni komine itekanye impande zayo zose, aho imbibe za komine Gitanga zigera aho tugeza. Abanyagihugu bameze neza, amahoro n'umutekano birahari, kandi bose bari kubikorwa nkuko mubibona. Ni komine ifise isi ndimwa, ahanini abenegihugu bararima kandi bakorora hama bakadandaza. Ni komine Gitanga irimbuka cyane igiterwa c'umumbati, hafi yose mitumba yose irabako umumbati, irabako kandi ikigori hafi mitumba yose n'ahatari ku rugero rungana, mugabo hose barimbura ibigori, irabamo ibiharage, irabamo ibijumbu. Ibikoti n'igiterwa nari nsanzwe ndima kuva kera, hanyuma ca numva ko haje umugambi witwa Sesa ushigikira abanyagihugu mu burimyi bw'igikoti. Ca ndagenda ndatanga ivyiyumviro, ndatanga umugambi muri bo. Bamaze kumpa umugambi rero baranyeretse ko bashobora kunshigikira mu bandi barimyi. N'igiterwa rero nsanzwe ndimana kare, mugabo naciye nshima kirima cane, hanyuma baca baramfata mu mugongo hamwe n'abandi barimyi, ca ndategura rero kukirima. Abenegihugu baho batunzwe cyane n'uburimyi n'ubworozi. Ibonuka cyane twirata nko kuvyerekeye uburimyi, cyane cyane ni ibiterwa by'igori, ibiterwa by'ibiharage, ibiterwa ubu turahimiza na cyane cyane no kurima amavoka bita ruhere. Muri rusange twavuga ko ibikorwa by'iterambere byifashe neza, kuko abenegihugu turongoye bari ku kivi, haba mu bijanye n'inyubako, mu bijanye n'uburimyi ndetse n'ubworozi. Hose twavuga ko ibintu byifashe neza. Bwa mbere twavuga igiterwa c'inanasi, kuko kirarimwa ku mitumba myinshi igize ino komine yacu, kandi namwe muhora muvyumva ni igiterwa gifise akanovera kiryoshe tugeranije n'inanasi zirimwa mu zindi komine. Hama n'ibigori uno mwaka twavuga ko vyabayeho uko tutari tubimenyereye, ndetse n'igiterwa c'umwumbati naco nyene ubu twavuga ko bariko baratera intambwe cyane, kuko uno mwaka bararimye cyane babifashijemwo n'umugambi wa Sesa. Je nitwa Koremana Anselme, nkaba ndongoye ikoperative irimo inanasi kongera igahingura umutobe ariwo twise umutobe agahayo. Mbega umwimbu muronka muwutunganya gute? Uyo hageze ko umwimbu ikikoti ceze neza, mu kuntu tubigira hariho ukuntu ushobora gufata nk'igice kimwe twakibika ko imbuto, tujana kuvuga cha tukirekerana n'imyimbati, twaca dufata ikindi gice rero nkaha ndashobora gufata ari nk'imikobeko 2 canke 4, dushobora guhitana igice gitonya nk'inusu y'umukobeko, tukagisiga ahandi tukaca twimbura tukarandura byose muci, tukaca dushira mu mastoke, hageze gushora tugapakira mu modoka. Mugabo nkabanze nti nasigaje ikivi zokura ku mwimbo guteragira ahandi. Mbere yo kudahomba no gutunganya umwimbu neza, hari abandi bashimye kugira amahinguriro. Kuva mu 2006 niho twaciye twararimye inanasi cyane, hanyuma turabona yuko tugiye twazishora mu masoko bishobora gusanga hariho igihe ziba zabaye nyinshi, gasanga imirima turiko turahomba nta dufaranga umuntu aheza akaronka. Nico gituma haje hiyumvirwa yuko twogira ihinguriro, mu gihe inanasi zabaye nyinshi tukazihingura tugashaka kubika umutobe, mu gihe inanasi zoba zacitse tukaguma umuntu ashaka kuronka agafaranga gashobora gufasha umuryango. Rero niho twashe twiyumvira rero gukora intuzeye ihinguri. Rero ihinguri kuntu ikora, turakora uwo mutobe ji danana, ji sans sucre, kandi twarakora ji ni harimo nectar, harimo intuzeye isukari, hariho niyo twakora yitwa siro, harakora n'intuzeye na confiture,
mugabo ku buryo twashe dusanga ivyo bimwe twabishiramo isukari twashe dusanga hace hakundwa jus en sucre ure niyo dukunze gukora cyane. Ntivyari byoroshe naho nyene kuko twaronse umwimbu tutiteguye ingene tuwuhingura, ariko kandi Imana ifise uko ibikora yaduhaye ubwenge tukironse umwimbu katunanira guhingura twabanje gushora uwo mwimbu muri Savonor mu Rumonge, mugabo dusanga ntaco twungutse kuko ivyo twari twifuza ko tukirima tukagihingura tukifungurira amavuta twihinguriye, ariko naho nyene ca tuguma tugerageza kuraba ni gute twoshobora gushika ku ntambuko yo kugihingura. Rero Imana yadufashije tutanguye gushora uburyo turatangura kuburonka, turatangura turaronka agahinguriro gato unité de transformation, hanyuma kadufasha gutangura kuronka umwimbu canke amavuta yitwa amamesa. Bityo rero turatangura kugihingurira, dusanga aha hantu ikigazi caho gitanga umwimbu w'amamesa aryoshe cyane, ndaje dusanga n'abene gihugu bahegereye nabo bagize ico kibazo c'uko boronka ingene nabo baronka aho bayabahingurira. Maze kuronka ugahinguriro rero byadufashije twese ko naciye nugurura imiryango kugira ngo nabo baronka ingene bashobora kuzana tukabahingurira amavuta kugira ngo nabo bironkera amavuta yiwabo y'ikigazi bateye y'umwimbu bironkeye. Ego agahayo karakundwa kandi gakunze gukundwa cyane cyane i Bujumbura, hanyuma ningaha Igitega naho nyene baje kudushorera eka ndetse no mu Rutana kuko twarigeze kuba tuja mu mafwari, hanyuma baraheza barazibona zirabanezera bararyoherwa baca bipfuza yuko boza baradushorera. Iyo hari ibikorwa intambamyi ntizibura, baratwiganiye ingorane bahura nazo mu byo basanzwe bakora. Intambamyi ntizibura, ariko kandi turashima Imana. Intambamyi iyo hari ibikorwa ntizireka kuhaba, kuko novuga nk'akarorero nk'ubu ihinguriro nifuza mbere nari gushobora kuba nararishitseko. Intambamyi ya mbere nagize nuko aya matara bariko barakwega aja ku ikomine ku mugwa mukuru wa komine ntibaraheza, bariko barabikora, ariko turashima Imana ko byatanguye biko birakogwa. Turizera ko mu minsi umuyaga nk'ubu maze guca ngaha bizoca bitworohera ko natwe turonka transfo kugira dushike gukoresha ryahinguriro ryo mu buryo bwa kijambere bugezweho dukoresheje umuyaga nkuba. Nta kintu kibura ingorane. Ubwa mbere twakorera mu icupa rya Heineken, hanyuma leta maze ko yavuza yuko yaciri kura ku isoko, ico gihe duca turagira ikibazo, mbwa twaragerageje turaca kubagira neza, tuza duca turaronka irindi cupa mbwa ritari rya Heineken, hanyuma rero urumva twarameze nk'abahungabana gatoyi, mugabo ubu nuvuga twasubiyemo gutangura kudemara bukebuke. Nta muyaga nkuba dufise. Yaho twari dufise umuyaga nkuba ho tuba dukoresha ivyuma bikoreshwa n'umuyaga nkuba, kandi hoho tuba dukora vyinshi ku buryo abakiriya bacu batokwigira bakena intuzeye uwo muto. Akarusho ivyo bikorwa vy'uburimyi n'amahinguriro vyazanye mu kibano nakahe? Twege inanasi nizo harizo dukura ngaha nyene mu murima wa koperative. Hama nkuko mu ntango nyere tugishinga koperative hoshe tubwira abanywanyi bose yuko bategezwa kuza kurima inanasi muhira iwabo, hanyuma twe ngaha dusoromye ngaha iwacu n'abanywanyi barazana, mbere ndetse n'utari umunywanyi umuntu wese abitse ko afise inanasi asha kuyizana ngaha tukaza tukamugurira, kandi akarusho bica bibanezera. Twasha kubabwira uti ugomvye ugenda uyatwaye, ugomvye uradushorera hamurindira igihe urobona yuko yagwiriye ukaza ugasha tuyamuhera rimwe. Ntuvuga bica bibanezera aje agahemberwa amahera kimwe na kimwe meshi aca heza akaragira ikintu aranguye. Hageze guhingura amavuta asanze nkenera amazi, mwaka karere nta mazi meza yarahari, naciye ndondera abahinga aha mu imisozi yegereye aha hantu hanamiye hari amazi, cyandakwega amazi, cyandaronka amazi. N'ababanyi bose bafise ingo ngaha mu micungaro ndandabaha amarobine, ubu bivomera amazi ku buntu meza, amazi meza cyane. Ni kuvuga rero ikigazi murumva ko mwaka karere cazanye iterambere mu buryo bwagutse. Abanyagihugu bafise akeye nziza, bameze neza, barashima cyane kuba twarazanye umugambi ngaha, ndetse hariho n'abamaze gusakara utuzu twabo babamo bahora baba mu nzu za nyakatsi.
abenshi barabyishimira. Turashima kuba uyu no mugambi waraje ngaha watuzaniye byinshi, na cyane cyane kuri jewe nararose akazi, ndamaze gushika kuri byinshi kubera uyu mugambi waje ngaha muri komine yacu nziza ya Giharo. Ndamaze kugura kororwa nk'inka, ndamaze kugura agaparasera. Urumva ko uyu mugambi watuzaniye byinshi ndetse ukiriko ukibandanya. Je natanguye gushika mu gisagara ca Bujumbura nkoresheje umwimbu w'igikoti, nkapakira ikamyo y'imbaranga nkayimanukana nkishikana mu gisagara ata kindi kintu kizi iruhande, aribwo ndimye nkuye mu ndimo. Kuvuga rero vyaramfashije mu iterambere, ndabakaho ntaha, abana bari kw'ishuri, ndagira n'iyindi migambi. Nico gituma rero uno mwaka vyanezereye cane kubona umugambi sesa umfata mu mugongo ukanshikira, vyanezereye gose. Akazoza y'igihugu cifashe ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere ibihumbi 2060 yakiriwe gute mu ntara ya Rutana? Ubu mugambi twe twawugize iwacu, mbere n'imbono iwacu twese nk'abarundi. Mbere twebwe twarateye intambwe imbere, kuko nyene icubahiro yavuze ko mwaravyumvise mu ijambo yabwiye abarundi, ko yavuze yuko guhera ku kwezi kwa mbere ari ukwezi k'umuvuduko, ukwezi kugutangura, mbere acara na witirira nkuko mwage muravyumva umwaka w'umunyamwete. Nkuko mwage murabibona, mwarabonye ko n'inyubako twubatse y'intara yabaye inyubakwa igezweho iri ku rugero rwiza. Mbere twibaza yuko tumaze gushika basi nko muri 2030 ivy'uburimyi bwobwo twe twaramaze kubirengana gose, kuko turi ku rugero rwiza. Twifuza yuko ahubwo dutangura ama usine de transformation mu rurimi rw'igifaransa, kugira dutangure kurabaho amatomati, kuko nkuko ahanyuma yacu hariho ahantu barima amatomati cyane, ibitunguru kanibigori n'imyumbati. Ubu turiko turarondera ama usine ashobora guhingura imyumbati mwifu, imyumbati kiri mibisi bakayihingura mwifu. Twifuza rero kubandanya gose n'umwaka w'umunyamwete, dutangurane twereke n'akarorero abandi, tubereke yuko twatanguye, n'abene igihugu mbere badufatire ko n'akarorero nk'indongozi, baze barabona yuko natwe tubari imbere. Dufatiye kumbona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Muri no komine yacu nziza Giharo, imigambi twashize imbere iri imbere cyane niyo kurima, korora no kudandaza. Muri ko murabiraba kurima cyane cyane, ndiko ndabiraba muri komine Giharo barijukiye uburimyi budasanzwe, uburimyi buri ku rugero rwiza. Bene gihugu turarima dushyizemo inguvu, bakimbura tukimbura, gutyo yambona kazoza turabona yuko turiko turayegereza, kandi bitegereza kuzoba abantu bifashe kandi bateye imbere. Dufatiye kumbona kazoza y'igihugu cacu, ndabona ko abanyamusongati bari ku muvuduko novuga udasanzwe. Ubu bariko barijukira kurima igiterwa c'ivoka, batari bamenyeye kurima cyane, kandi bakarima igiterwa c'ivoka iryo twise ivoka rya ruhere, ryo twahimirijwe yuko ryo ari voka rishobora kuzozana n'amahera mva makungu mu gihugu cyacu. Na mbere twabanje gufata umwanya kwanza turazunguruka imisozi yose, turabamenyesha tuti yamara kuva mu rugo gose guhera ubu umuntu wese yitwa Serugo abararaba neza ati muri 2040 abanje bazoba bameze gute, bazoba bageze hehe, muri 2060 bazoba bageze hehe, kugira ngo duhuze tuze kumubwira tuti Burundi bwifashe, kuko nta Burundi bwifata hatifashe umuryango, ko Burundi n'umuryango. Duca rero dutangura tuti dukwiye kuraba ngene twahora tugwiza umwimbo, dufatiye kuri bwa burimyi nyene busanzwe buturanga, duhindure. Icambere cabaye murabona ko abarima bace batangura guhindura, bava ku vyo kurima ivyo gufungura, batangura kurima ivyo gufungura no gushora, kugira ngo kumbure mu mwimbu havemwo ivyo ufungura, hongere havemwo n'amafaranga ashobora guca kora iyindi migambi ko muri komeye gusumba. Mbona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060, nahanyene mubona murabona yuko twebwe twafashe iya mbere, kubera ubwa mbere duhere ku burimyi, kubera abene igihugu
bakora ibindi bikomeye babanje kuronka bafise amagara meza bafunguye. Murabona yuko twahereye ku burimyi tukagenda no ku bworozi kugira ngo ubwa mbere na mbere hoho dutangure kwerekana akarorero kuva hasi kugira ngo n'abandi bene igihugu bumve yuko tubabwira imbonakazoza y'igihugu cifashe 2040 gitembe 2060 babone ko tubibabwira natwe turi kubikorwa babona ati kimwe indongozi zacu ziko ziravuga zikivuga twerekana akarorero keza. Imbonakazoza dufise turifuza gushika ku rugero rwo kuronka amahinguriro adufasha mu bijanye n'ibi bigori. Tukaba dufise imashini zishobora kubihungura, imashini zishobora guhinguramwo ibindi bintu bitandukanye biriho kandi biriho vyinshi biva mu ntete z'ibigori. Ivyo rero turanasaba na leta ko yodufasha na cane cane mu bijanye no kugira ngo badukaririze ubwenge canke mu bijanye n'ubushakashatsi bwo kuronka ayo mahinguriro. Turashobora kwitura amabanki arahari kandi leta turayishimira cane kuko niyo dusaba amabanki ideni ryo kudufasha muri ibi bikorwa hayo leta idufasha ikaturihira bakaduha kuri tonto ahandi leta ikadusahiriza kugira ngo natwe abarimyi tworoherwe. Nico gituma rero ndiko ndavuga nti muri iyo ntumbero yindi ntambwe twifuza gushikako ningene tubika neza uwo mwimbu ningene tuhingura neza uwo mwimbu w'ibigori. Imbonakazoza natwe dufise yayindi kugira ngo tuyinjiremo 100%. Twifuza kubona umwimbu wacu uri kurashika no mu bindi bihugu ukazana n'amahera y'agaciro kuko turakeneye cyane mu iki gihugu. Nico gituma rero twifuza izo ntambwe zose kandi turavyizera ko tuzobishikako kuko ivyari kuba intambamyi leta iziradufasha tukabishikako. Intambwe tumaze gushikako ni nziza, ni intambwe nziza cyane yo gushika gushora umusesekara w'amavuta n'ibikomoka mu kigazi byose mu bindi bihugu, niba uburimyi bw'ibigori n'ibikomokamwo byose bishike no mu bindi bihugu. Yamahera agaciro azaratugora tubone kuyironkera yinjire mu gihugu cacu natwe tubone kubyaza umusaruro ibiva mu byo twirimiye kandi twihinguriye. Twege kw'imbonokazoza nk'uko nyenicubahiro yavuze yuko muri 2040 kiro bari igihugu cifashe, twege twace kubera turabe ntituhave tuza turakura agafaranga mu nanasi gusa. Ubu dufise umugambi wo kurima mu ntuzeye mu myonga na cane cane muci turiteguye yuko tuzorima intore, turime irengarenga, turime amashu, eka ibintu bitandukanye. Twashiye tugira n'Imana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi baraduhaye motopompe. Nuvuye niyo toheza tugakoresha ubu turiko turakota ahantu hegereye umwonga mbere ndetse no mu mwonga ndetse no ku musozi naho nyene kubera tufise iyi motopompe. Ni vyiza vy'ukuri abenegihugu barakurikije impanuro na cane cane z'umukuru w'igihugu namwege muguma mubahimiza mubashira imbere. Mbega mwege indongozi mwoba mwarafashe namwe iya mbere mwoba mufite ico mukora namwe kugira ngo mwereke akarorero keza abo murongoye? Yego murakoze cyane. Tumaze kumva akamo kanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu natwe indongozi twagize uruhara rudasanzwe kugira ngo tubere akarorero abene gihugu turongoye mu kurima. Twararimye natwe ibigori no mu bworozi natwe turorora kucyo kugira ngo tubere akarorero abo turongoye n'abene gihugu bashira mu ngiro imbonanye n'icubahiro mu gihe natwe indongozi batubonera ko akarorero keza. Twebwe nk'indongozi ni twebwe nyene twafashe iya mbere kubera murazi yuko nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye aduhimiza yuko indongozi zofata iya mbere mu kwerekana akarorero keza mu kibano. Naco gituma mubona twafashe iya mbere kugira ngo turime uwo murima mubona w'ibigori. Mbere na twebwe nk'uko mubibona nk'umurima turimwo ni umurima witiriye umurima w'intara nk'uko twahaye intumbero na nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi atubwira ati intara navyo ni vyiza kwiba akarorero. Aha rero twaragiye turabereka n'abenegihugu bakabona twaje ngaha nkabura amatari twaje ngaha n'abashodo service batandukanye kurima kandi tugatera bakabibona. Ni umurima rero ushika hegitare 3
kandi ubu murimo uradufasha ku rugero runini rwose runini cyane kuko umwimbu dukuye ngaha twafashe intumbero y'uko tuwubika ukaza uradufasha mu gihe hari ibihe by'isibe tugafasha bene gihugu hako tuguma tudodora mu bandi badufasha ngo turakeneye ngo abene gihugu bagize ikibazo naho boza kudufasha bakaza twe twitunganije rero nk'ubu turafise mwana agomba nk'itoni 5 tubitse zo dushobora kuza turafashisha abantu nko mu miseze turaheruka guhura n'ibibazo by'imvura aho zaguruye amazu y'abantu tukabafasha ku matoni imbere twarafashije abantu ku matoni ashika 8. Intara ya Rutana ni intara imera cane nk'uko mwavyiboneye kandi indongozi zarafashe ya mbere mu kwereka akarorero keza abene gihugu mu bikorwa vyo kwiteza imbere. Akaba ari nka dusozeye ikiganiro cacu mwakoze kudukurikirana.